Bibiliya zacu dusome mu cete Pawulo yandikiye abanyefeso. Icete Pawulo yandikiye abanyefeso turasoma mu gice cya 5 turahera ku murongo wa 23. Haravuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Ariko nkuko ishengero rigamburukira Kristo kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze aryesheje amazi n'ijambo maze ngo arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza ridafise ibirabagu canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Amen. Kaze mufate ivyicaro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ishengero ryose abo turi kumwe muduze ibiganza turamukanye. Dushimira Imana data wa twese yatugiriye neza tukaba turi hano. Imana yacira agahezagirwa, yatuzigamye inondwi yose, yatugwaniye intambara nyinshi, none turi hano mu ngoro yayo. Kandi sinzorambirwa kuvuga ko ari ubuntu bw'Imana butuma tuba mu nzu y'Imana. Hari ibindi bihugu bataragera kuja mu nzu y'Imana ngo basenge mu mwidegemvyo nkuko twebwe tuwurimwo. Imana yacu nihabwa icubahiro. Turacyari muri rya jambo ryacu kuba dufise amasezerano n'amahirwe. Ufise amahirwe kuba hari isezerano ugendana. Ufise amahirwe kuba hari ico wabwiwe n'umwami Imana ukaba uri kurakigendana. Canke hari ico wabwiwe n'Imana biciye no mu bantu. Hariho n'amasezerano turonka aciye mu bantu mugabo bavugishijwe n'Imana. N'amahirwe rero kuba dufise amasezerano. Uyu munsi ariko ngomba kuvuga ku mugeni wa Kristo. Ndagomba kuvuga ku mugeni. No kuba jewe ndi umugeni wa Kristo nasanze ari amahirwe. No kubura umugeni wa Kristo n'amahirwe. Haleluya. Kuba mu bageni ba Kristo turabahirwe cyane. Urakwiye kubinezerererwa. Haleluya. Yesu tuvuze ngo turabageni ba Kristo no kuvuga ko Yesu ari we mukwe. Yesu ni we mukwe. Yesu ari we mukwe rero no kuvuga ko yadukoye. Niturabana murabizi yaradukoye adukwa amaraso y'igiciro kinini ya cyane. Bisigura ngo natwe turabe igiciro. Yadukoye amaraso y'igiciro. Ntiyadukoye mafeza cyangwa izahabu bishira. Ntiyadukoye amahera kuko kumbure twari guhava tuvuga ngo ni make. Sinzi uwari kuyagaya kuko hariho igihe abavyeyi aribo bagaye inkwano. Sinzi uwari kuyagaya uwari we, ariko yadukoye amaraso y'igiciro. Mu yandi majambo yatanze ubugingo kugira ngo dushobore guhinduka abageni biwe. Haleluya. Turakwiye kunezerwa. Wibutse kuri umugeni wa Kristo unezerwe kandi burya uruwagaciro kanini ya cyane kuko wakowe ivy'igiciro kinini. Nukwiye kwiyanjanjwako. Iyo umuntu yakowe rero niyifatanye nuko ariko kose. Iyo umuntu ari fiancé iyo yakowe niyifata uko ariko kose. Yicara ari mu myiteguro ku munsi yitegura muri iki akitegura muri kiriya mu buryo butandukanye. Murabizi namwe nk'abari hano bari fiancé bari mu gukobwa. Murabizi umuntu aguma yitegura, aguma yiyumvira ibikenewe, akitegura mbega bizogenda gute kuri wa munsi, mbega urya muntu tuzoja kubana akavyiyumvirako. Uri fiancé rero cyangwa uwakowe aritegura mu bikenewe. Hari abategura ivyo bazogenda batwaye. Umuntu akitegura mu buryo bwo kuvugana n'uwo mu fiancé wiwe mbega
bizogenda gute, bakavugana ukuntu bizogenda umunsi w'urubanza, bakavugana iby'umwe akunda uwundi ibyo akunda uwundi ibyo yanka, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose babikora mu buryo bwo kwitegura kugira ngo ntihagire ikizokonona ubukwe, kugira ngo ntihagire ikizonabuza ko babana neza. Haleluya. Burya natwe rero twarakowe nabivuze, kandi nta kabuza ubukwe buzoba. Burya ubukwe buzoba. Ubu turi mu gihe cyo kurindira, turi muri iki gihe cy'abafiyanse nyene bakowe bari ngaho. Ubukwe buzoba nta kabuza. Narinje kukwibutsa rero kuri umugeni wa Kristo, kandi ubukwe buzoba. Ubu turi mu gihe cyo kurindira. Gusa ukurindiriye sindabizi. Mbega wowe urindiriye nk'umuntu ari fiyanse? Urindiriye nk'umuntu ari fiyanse? Rega burya umuntu ataraba fiyanse aba arigenza nyene po, nta kimugera, nta na kimwe, urumva yifata uko ashaka. Ariko umuntu yari fiyanse niyigenza uko ashaka. Muzi igituma atigenza uko ashaka? Yigenjeje uko ashaka, akaramutsa uwagomba, akaji agomba. Erega uwamukoye canke fiyanse wiwe arapfuha. Nico gituma atigenza uko ashaka. Rero burya na twebwe uwadukoye arapfuha. We wafise ipfuhe kandi na ryinshi, arapfuha. Nico gituma udakwiye kwigenza uko ushaka. Nico gituma utakwiye gupfa kuramukanya nabo ugomba, ugiye ugomba ibiki wifata uko ushaka. Oya, arapfuha. Haleluya. Nasomye amajambo y'Imana avuga ku bagore n'abagabo, atwibutsa yuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero. N'umutwe w'ishengero niwe mukwe w'ishengero. Haleluya. Nk'uko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe, niko na Kristo ari umutwe w'ishengero. Hanyuma rero icyo dusabwa nukugamburuka. Yavuze ngo nk'uko ishengero rigamburukira Kristo. Navyiba none burya vy'ukuri ishengero ririko riragamburukira Kristo? Niko umugore yarakwiye kugamburukira umugore wiwe. Niyumviriye mbega burya uyu munsi nk'abageni tubayeho turiko turagamburukira Kristo? Uriko uramugamburukira? Icyari kidukwiye nuko nk'abafiyanse tubaho tugamburukira Kristo. Ndababwije ukuri, nta muntu ari fiyanse yoreka kugamburukira uwo mufiyanse wiwe. Aramugamburukira, kuko atanamugamburukiye yomuheba mu kanyisasi, atanamugamburukiye yobivamwo. Kandi wa mukobwa ari fiyanse agamburukira umufiyanse wiwe mu ntumbero yo kugira ngo amunezereze, kandi ntanabivemwo. Yobivamwo nyene, kandi umuntu aba maramaye. Haleluya. Ishengero twari dukwiye kubaho muri ino minsi turindiriye bwa bukwe tugamburukira Kristo. Tumugamburukira. Icyo adusabye gukora tukagikora. Uko adusabye kugenda akaba ariko tugenda. Uko adusabye kuvuga akaba ariko tuvuga. Uko adusabye gukora akaba ariko dukora. Twari dukwiye kumugamburukira. Imana idufashe cyane. Yohana arabwirwa ari muri cya kizinga. Usomye mu gice cya 19 ku murongo w'7, mu gice cya 19 ari mu kizinga Patimosi, Yohana arabwirwa ku murongo w'7 ngo tunezerwe duhimbarwe kuko ubukwe bwa wa mwagazi bushitse. Umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu nziza zera zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira ati, andika uti, harahiriwe abatorewe gutaha ubwo bukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati, ayo majambo nay'ukuri y'Imana. Mu yandi majambo nta nakanyuguti kazovako. Nay'ukuri y'Imana. Haleluya. Tunezerwe duhimbagwe. Ubukwe bwa wa mwagazi buri hafi.
turakwiye kunezerwa kuko ubukwe bwa wa mwagazi buri hafi, umugeni wiwe ariteguye. Ikibazo mfise kuri wewe uri kuranyumva, na jewe nibajije, jewe sinavyibajije navyiyumviriye ko, ariko we nkundira ndakubaza, none wewe uriteguye uyu munsi? Uriteguriye ubwo bukwe? Urabwiteguriye? Ubwo hoho kubaho kwawe kwa misi yose uribuka kuri umugeni, uribuka kuri fiance, ubwo uribuka ko wakowe kandi ugakobwa ivy'igiciro. Erega kubaho tutavyibuka ni ngorane kuko tuca twifata nabi, twifata ukutariko. Ubukwe bwa wa mwagazi buri hafi, aha Yohana yabwiwe ngo burashitse. Erega na twebwe burashitse, ntawuzi umunsi ntawuzi isaha. Hashobora kuba uyu munsi nk'uko hashobora kuba ejo, kuri umwe hashobora kuba hirya y'ejo, ntawuzi umunsi n'isaha. Ariko ubukwe bwa wa mwagazi icyo womenya nuko buri hafi. Umugeni wiwe rero, umugeni wiwe ariteguye, kandi umugeni burya vy'ukuri ariteguye. Umugeni ariteguye. Muzi n'amakuru, uyu munsi niho namye niyumvira yuko Yesu niyaza atazotwara ishengero. Naho twama tubivuga tubiririmba ngo azoza gutwara ishengero, ekada ntazoza gutwara ishengero, azoza gutwara umugeni. Azotwara umugeni. Ishengero ni ukunyene twese hamwe, azotwara umugeni. Mwibuke za nkumi 10 n'amatara yazo, barya bose ryari ishengero. Yashaka kuvuga ishengero ryose, zijya nkumi 10 ryari ishengero ryose. Ariko muri barya 10 harimwo umugeni, niwe yatwawe, niwe yinjiye, ubukwe bugeze. Umugeni yarinde, bari bamwe 5 b'abanyabwenge, bari babayeho bafise ubwenge, bagendana ubwenge, bakorana ubwenge. N'uyu munsi mw'ishengero ry'Imana hariho abanyabwenge, bagendana ubwenge, bakorana ubwenge. Niyaza ntazotwara ikivunga. Haleluya. Hariho umuriringi yavuze ngo aha bose sabageni, ngo hariho abaherekeza abandi, ngo aha bose sabageni. Uwo yari yabitoye kuko hariho abicaye mu rusengero ari bijuju, bagereranywa na za nkumi 10 z'ibijuju, zitama zigavye, zigenda zidafise amatara, zigenda hamwe n'abageni, zikambara impuzu z'abageni ngo n'abageni, mugabo ari bijuju. Oya niyaza azojana n'abanyabwenge, aribo mugeni, niwe azinjira. Haleluya, haleluya. Usomye muri Matayo 13 haravuga ngo ubwami bwo mwijuru ngo buzosa n'umuntu yasohoye imbuto arabiba, hanyuma ngo mwijoro haza umwansi abibamwo ugwafu. Hanyuma abakozi bagiye kuraba basanga zangano ziriko zirakura, basanga harimwo ugwafu. Babaza sebuja bati, mbega databuja vyagenze gute? Mbega hamwe mu kubiba hari ugwafu twabibanye? Atekaye n'umwansi yaje abibamwo ugwafu. Baca baramubwira ati reka rero tugende tubitandukanye. Acarababwira ngo reka igihe cyavyo, reka bikurane. Hari umunsi wigenya, uwo munsi wigenya rero bizotandukana. Muzoca mufata murandure ingano muzishira ukwazo, hanyuma mufata ugwafu mu ruhambira imikama mu ruturire. Mu yandi majambo, nubwo vyariko birakurana byose ntivyari ingano. Haleluya. Naho twicaye hano sindiko ndaguca intege, ahubwo icyo ndakwifuriza nuko wowe umugeni, icyo nshaka nuko wowe umugeni. Haleluya. Icyo nifuza nuko wowe umugeni. Ariko ndababwije ukuri, nubona ko twicaye aha mu gwafu rurimwo, ndababwije ukuri 5 b'ibijuju barimwo. Niyaza rero ntazotwara ishengero, azotwara umugeni. Haleluya. Umugeni ni wazotwara. Erega azoza gutwara uwo yakoye. None wewe wotwara utakoye? Azoza gutwara uwo yakoye, ni wazoza gutora. Haleluya.
niwe azoza gutora. Yaravuze ngo yarabwiye abigishwa biwe mu minsi yo gusezera, mu minsi ya nyuma, arababwira hariya muri Yohana 14, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Muyandi majambo ngira ngende ariko ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba sinari kubibahisha kuko nababwiye ukuri kose. Iyo abadahari mba ndabibabwiye, ariko nzogaruka kubajana. Haleluya. Ariko nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi namwe mubahabane nanje. Ko nzogaruka kubajana rero. Haleluya. Imana idufashe. Mugume nimuhagarike imitima, mutuze nimuhangayike. Nico gituma yasezeranye ngo azoza kutujana kubera turabageni. Rero ureke guhagarika umutima, umurindire wihanganye. Nivyo yari karabwira abigishwa biwe, muzorindire mwihanganye. Ngiye gutegura ibibanza, ngiye gutegura ivyicaro, ngiye gutegura amazu. Hariya kwa data hariya amazu menshi, hariya amazu. Mugabo rero nyamazu, nyamukwe wacu nazodutwara mu nzu ya se. Hemwe hari mwarabonye mu Burundi ugirira ubukwe mu nzu ya se, akinjiriza umugeni mu nzu ya se. Yavuze ngo agiye kudutegurira amazu. Ayo mazu rero yubakwa na twebwe, ntimufite, yubakwa na twebwe. Si bimwe byini wacu bati umuhungu niwe yubaka. Uyu munsi twebwe abageni inzu nitwe turiko turaziyubakira. Tuzubakisha ibikorwa vyiza vyo kugororoka turiko turakora uno munsi. Niko inzu iduga, ukaba umwizigirwa mu gikorwa cyawe, inzu yawe iduga. Bagiye badushingira intahe abatwawe muri iyo si nshasha baratwagwa, hanyuma ngo bakabona amazu, ngo bagaca bibaza ngo ivyari byo byose ngo ijya nzu ni gwanje, ngo akazasanga ngo ahubwo bamujanye mu nzu itagira amadirisha. Abandi ngo inzu badugije zigera ku madirisha. Abandi ariko ngo baza babona umunyokuru akuze cyane, ngo bamujanye mu nzu nziza cyane yubakize isharije neza. Baravuga bati kubera iki uwo munyokuru? Barababwira atuyu yabaye umwizigirwa akirindiriye umunsi w'ubukwe. Haleluya. Yaragamburuka akirindiriye ubukwe, yaragamburuka, yari umwizigirwa, yarakora igikorwa ciwe neza. Uwo yari umusenzi, yari umunyokuru w'umusenzi, asengera ibikorane, asengera amakoraniro. Uwo munyokuru akaja ku mastade aho bagira ibikorane, we akaryama munsi imisi yose y'ibikorane, ariko arasengera umuvugabutumwa kugira ngo ibintu bigende neza. Umuvugabutumwa mutambira, akabaririmbyi baza bamutambirako, yiryamiye munsi y'ahajya ya podium, ariko arasengera ibikorwa ngo Imana ibongera abakizwa. Aca asanga inzu yiwe iratunganije neza amaze gusezera inosi. Amazu yacu rero nitwe turiko turayategura mu bikorwa turiko turakora uno munsi. Nimba uri umwizigirwa mu gikorwa wahawe, umenye ngo inzu yawe iriko iratunganywa neza. Nimba ukora ugamburuka, kuko dukwiye kugamburukira Kristo, umugeni abarikowe bakwiye kugamburukira Kristo. Ukaba uri kurabikora mu bwizigirwa, ukaba uri kuragamburuka, nagira ndakubwire ngo inzu yawe iriko irubakika. Haleluya. Muri vya bikorwa wahawe, mbega uri umwizigirwa cyangwa warabihevye cyangwa uri mwikonji? Mbega uhagaze mu kibanza yagushizemwo? Erega Yesu hari aho yagushize, hari aho yagusize, aho rero niho azoza kugutora. Hari abantu rero azosanga bavuye mu bibanza yabasizemwo, bagiye iyo kwehera, iyo atabasize, bagiye mu vyo atabasizemwo. Abo rero azoza turondera mu kibanza yadusizemo. Na n'uyu munsi ni yari karazana impera, azizana mu kibanza yadusizemwo. Ni yaje guhemba, kuko na n'uyu munsi tukiri muri uno mubiri turahembwa. Aza kurondera mu kibanza yagusizemwo, mu kibanza cyawe bwite. Mbega uhagaze mu mwanya wawe?
mu mwanya wawe aho uhagaze womenyera uri umwizigirwa. Ariko nibariza abandi, hariho abandi nabo muriko mukora iki mukurindira uwo mukwe kwagaruka? Iyo nzu ko ari utegerezwa kuyubakisha ibikorwa vyiza vyo kugororoka, wewe uhagaze hehe? Uriko ukora igikorwa nyabaki? Uriko urakorera Imana no munsi? Nta muntu numwe yarakwiye kuba mu nzu y'Imana atagira igikorwa ariko arakora, atagira umwanya ahagazemwo, ashobora kubarizwamwo ati ikibanza cy'uyu muntu ni iki, ikibanza ciwe ni mu basenzi, ikibanza ciwe ni muri protokole, ikibanza ciwe ni kuraba abagwaye mu bitaro, ikibanza ciwe ni mu baririmbyi, ikibanza ciwe ni ivuga butumwa ryo mwibarabara, ikibanza ciwe sinzi wewe ikibanza cawe icarico. Mbega ugihagazemo kwagiraze azogutora he mwibarabara? Oya, azoza kurondera aho yagusize. Haleluya, azoza kurondera mu bikorwa yagusizemwo. Sinzi wewe ico uri kurakora, utari kurakora naho n'inzu ntirikirubakika. Rero tukirindiriye kwaza, niwiganyire nanje siniganyire na gatoya, ariko dutuze mu mitima yacu, tumurindire twihanganye, tumurindire dukora ibikorwa vyiza. Iri jambo ryatubwiye ngo kandi yahawe kwambara impuzu nziza zera zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nivyo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Amakanzu yera se aya twambaye oyaye ni ibikorwa vyiza, siho bazotubonera yuko duhagaze neza turindiriye umukwe. Kwambara izera haba namba, ni ibikorwa vyiza vyo kugororoka, nivyo bazombonera koko ndindiriye neza umukwe, nawe nivyo bazokubonera ko kurindiriye neza umukwe. Haleluya. Kandi nawe azoza araba bambaye izo kanzu zera, azoraba bambaye izo kanzu zera. Muribuka kagakuru badutera k'abakobwa babiri bakundana, umwe afise ubukwe uwundi ari mugenzi we, bavuye gutora ikanzu. Reka ndakabwira batakumvise, bavuye ngo gutora ikanzu barazana muhira, hanyuma baravugana bati twipime turabe ko ari sawa, kwimeze neza. Hanyuma aripima, umwe mugenzi wabo acaramubwira ngo niza nanje nipime ndabe ko nanje yombera, aramuha aripima. Hanyuma atangura guhindukira araba, ubona ari gute, imbere naho ni gute, inyuma ubona ari sawa. Arahindukira aramubwira ati kura rero ntiyandu, oya ndabi banzu ndabire ko ari sawa, raba ubw'inyuma, raba impande, raba hose. Aguma yizungurusha, umukwe acarashika acahitana uwambaye ikanzu, uko ari we yasa n'uwambaye nk'abageni. Acha baragenda, wawundi ni jewe, erega si uyo ni jewe, erega utwaye utariwe. Batwaye uwambaye ikanzu. Sinzi rero wewe ikanzu urayamba, bazotwara uwambaye ikanzu navuze ko atari nk'iyi nambaye canke iyo wambaye. Oya, abambaye ibikorwa vyiza vyo kugororoka. Haleluya. Abambaye ibikorwa vyiza vyo kugororoka, bakorera mu bugororotsi, bakora basajishije ukwera, abo nibo azoza gutora. Nazotorwa ntazihenda. Yesu ntazihenda, abageni arabazi ntazihenda na gatoya, ntazihenda, arabazi. Abo ni bazojana. Sinzi wewe uko uhagaze, sinzi wewe uko bimeze uno munsi. Yesu usomye muri Matayo 26, muri ya misi nyene ya nyuma, muri ya misi ya nyuma naho nyene yari karasezera burya. Usomye muri kino gice ca 26 haravuga ukuntu Yesu kuri wa munsi ngo wo gutangurira ko kurya imitsima itambiwe, ariyo minsi mikuru ya Pasika,
abigishwa biwe baramubajije bati mbega tuzorira ibya Pasika hehe? Arababwira ati nimugende kwa Ntuze, handi bavuga ngo nimwahura n'uwikoreye umubindi gutyo gutyo, ngo muramubwira muti ngo umwigisha avuze ngo muhe icumba bariramwe ibya Pasika, wacara barabira icumba cyo hejuru kiba arico bateguriramwo ibya Pasika. Ku murongo wa 20 haravuga ngo bugorovye yicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Bariko bararya arababwira ati ndababwira ukuri, umwe muri mwebwe agira ngo urishe. Ngo batangura kubabara cyane, batangara bamubaza bati mwigisha yoba ari jewe? Uwundi ati yoba ari jewe, uwundi ati yoba ari jewe. Ariko arabishura ngo uwo duhurije amaboko mu mubehe niwe agira ngo urishe. Aravuga ngo aravumwe uwo muntu agira gurisha umwana w'umuntu, ngo icyari kumubera ciza nuko atovutse. Imana idufashe cyane. Na Yuda rero batavuza ayo majambo yose, na Yuda carataruka acaramubaza ngo ni jewe kamwigisha uburyaharya. Harahanditse muri Bibiliya ngo uburyaharya siko gutungana. Arabizi ko ari we, arabizi ko udufaranga yamaze kutwakira, arabizi neza yuko umugambi bawugiye n'abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, arabizi neza. Kandi Yesu ahejeje kubivuga ngo uwo duhurije amaboko rimwe mu mubehe nawe yari Yuda. Ariko uburyarya ni bubi, ariko kubwo uburyarya carivugisha ngo none ngo ni jewe gamwigisha. Aca aramubwira ngo uravyivugiye ni wewe nyene. Muri ako kanya Yesu aho bari bicaye ngo basangire ibya Pasika, muri ako kanya aca atanguza ingaburo yera, aca yabira umukate arawumanyagura arawubaha, ikimenyetso cy'uko umubiri we ugiye kumererwa nabi. Aca aravuga ngo uyu n'umubiri wanje ubatangiwe. Ndakunda kuvuga ngo yabivuze muri Kubu kubera yarazi ko bigira bibe muri ako kanya nyene, kandi yari yamaze kumutangerega Yuda, yari yamaze kumutanga. Aravuga ngo uyu n'umubiri wanje ubatangiwe ubunyene, kuko byari hafi cyane. Yabira n'igikombe, kandi mu gusangira ibya Pasika rega si uko yabigenza, bararya nyene bakarya bakanywa, bumva nabo nyene ibintu vyahindutse abigishwa biwe. Kumbe yaratanguje ivy'ingaburo yera. Hanyuma yabira n'igikombe, babona aragishimiye Imana. Hanyuma aravuga ngo yana amaraso y'isezerano rishasha abaviriye ubwo nyene bigira bibe. Yari karababwira ibigomba kumubako, yari karababwira umubiri we ukuntu bagiye kuwugira, yari karababwira amaraso ko agiye kuva, ariko kubwabo. Haleluya. Hanyuma rero sinahevye umugeni, ndacari ku mugeni. Aca arabaha isezerano rero ku murongo wa 29 arababwira ati atariko ndababwira yuko uhereye ubu ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu gushitsa kuri wa musi nzosangirira namwe umutobe wazo mushasha mu bwami bwo mwijuru. Abaha isezerano ati muzi n'amakuru burya mu yandi majambo niteguye gutanga inkwano. Nababwiye yuko inkwano yadukoye ari amaraso yiwe y'igiciro. Niteguye gutanga inkwano. Aravuga ati aha nubona ko tunyoye kuri izi mbuto z'umuzabibu, iyindi reception tuzokongera kuyigira ya mariage mu bwami bwo mwijuru. Haleluya. Abaha isezerano rero ni ugiye turi ku meza y'umwami, mwe mwibuka yuko turiko turavuga ngo hari umunsi tuzogira reception
reception y'ubukwe. Iri sezerano yabahaye ryari ryo kubabwira sinzokongera kunywa oyaye ndabarindiye muri reception y'agakura umugeni amaze gushika ndabarindiriye muri reception tugire reception erega izoba ari reception idasanzwe umugeni wiwe yashitse erega nubwo wewe ubifata nk'ibisanzwe Yesu wewe ntagufata nk'usanzwe umugeni wiwe ntamufata nk'usanzwe turabe igiciro mu maso ya Kristo Yesu abantu bavyifashemwo neza bahagaze neza araturindiranye igishika ku buryo yahevye kunywa ku mbuto z'umuzabibu akurindiriye nanje ndindiriye kugira ngo tuzonywe turye tunezerwe haleluya muri reception mu bwami bwo mwijuru haleluya ariko arasangira n'umugeni wiwe ari we jewe nawe niwivuge nimba uzoburimwo jewe nzobamwo ndiko nasoma ya majambo natarutse ni nzoba Yesu tuzosangira tu iyo reception nzoba ndayirimwo nanje nzoba ndayirimwo nanezerewe nzoba ndayirimwo iyo reception nzoba ndayirimwo nanje haleluya abamarayika badusereva yoyo natwe twicaye neza agahanga twararitse umukwe tumubona imbona nkubone apana ibi byo turindira hari igihe usanga oyaye hari umunsi azosubira kunywa ibaze basha oya nimwiyumvira ikintu kimubujije kunywa n'uyu munsi ntari karanywa arabasezeranira ngo burya rero ndababwiza ukuri sinzokongera kunywa ku mbuto z'uyu muzabibu mu yandi majambo nzokongera kunezerwa sawa ari uko ndababonye ari uko umugeni wanje ashitse haleluya umugeni wanje niyashika tuzokongera tunezerwe rero tuzogira reception rero hamwe na Yesu abageni ba Kristo buvuge ngo amen tuzogira reception hamwe na Yesu tuzogira reception hamwe na Yesu haleluya nihazosubira kunywa nawe nyene azobanezerewe ibaze kuva hahandi ku ntumwa na n'uyu munsi ntacarakoza ku munwa nyakaye na kavin arongera kunywa akavin k'umugeni tuzosubira kukapfundura wa musi bazotwugurura pa abageni kugira ngo tunywe tunezerwe hamwe n'umukwe wacu haleluya mugeni mbega uriteguye mugeni wa Yesu uriteguye mugeni wa Yesu witegure kutujana mu byicaro byiza byo mwijuru byateguriwe abamwe haleluya buzabara ubukwe buruta ubwo mw'isi kuko buzatawa n'abamarayika nabo bazoba bafise amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu haleluya abamarayika bararindiriye basha mwari muzi ko baturindiriye bararindiriye uyu munsi nibaza yuko hari igihe Imana ibugururira akadirisha gatoya bakaraba mw'isi ngo bakatubona nk'udutara turiko turamurika mw'isi udutara abageni burya bariko baramurika mw'isi abageni iyo baravye haleluya iyo baturavye babona nk'udutara agatara hariya ikiriri agatara kiwanje nawe vuga hariya kiwanje hariya none agatara sinzi agatara mu Bwiza sinzi agatara mu Kanyosha sinzi agatara hajya mu Gatoke sinzi ko hariyo kariya muka udutara abamarayika bafise amatsiko yo kuraba uwo mugeni wa Yesu nicyo gituma batubonye ngo bazovuga ngo mbega ngo abo ni bande ngo abo bantu ni bande hanyuma ngo bazobishura ngo bana bavuye muri wa mubabaro wo mw'isi haleluya
ngo bamesuye imvune zabo mu maraso ya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Bafise amatsiko yo kutubona, nicyo gituma batoca baza kudusereva. Nurabona ubukobwa iyo bwipanze hari ubukwe buripanga buguma burunguruka buca buza gusereva nta kindi. Ko gutabara ubugeni buripanga buguma burunguruka bugaca buza gusereva, niko abamarayika rero bizogenda bazoca baza kudusereva abageni ba Yesu. Haleluya, haleluya. Muzabara ubukwe burutubwa mwisi, kuko buzatawa n'abamarayika nabo bazoba bafise. Mugeni witegure, mu byicaro byiza byo mw'ijuru byateguriwe abamwizera. Mugeni, mugeni witegure. Haleluya. Mu byicaro byiza byo mw'ijuru byateguriwe abamwizera bose. Haleluya. Abageni rero tube maso. Umufiyanse ategerezwa kuba umwizigirwa. Umufiyanse, ikintu cya mbere umufiyanse wundi mugenzi wa mushakako n'ubwizigirwa, fidelite. Tukirindiriye umukwe nimuze tubabizigirwa, nimuze tubabizigirwa. Tukirindiriye umukwe nimuze tubimvuga kuri. Tukiriye umukwe twizigame, twizigame, twirinde, kuko arapfuha. Umukwe wacu arapfuha. Twirinde rero tunizigame. Haleluya. Niwifata ukutariko arapfuha, tumurindirire mu bugororotsi, turabera kuko nawe nuwera, ari hafi yo kuza kutujana. Sinzi wewe ko witeguye. Sinzi wewe ko witeguye. Sinzi wewe ko witeguye. Iyo umugena abanza kwemera, abanza kwari we banza baniteka. Reka dushima Imana. Dushima Imana ko turabageni. Uwuzi ko ari umugeni ashimira Imana. Ariko kandi ndasaba uwuzi ko atari fiyanse, kuko umufiyanse arabyemera, baramubaza akabyemera cyangwa akabihakana. Jewe narabyemeye, nicyo gituma nicaye nzi yuko hari umunsi nzogira ubukwe. N'uwundi yabyemeye, Yesu yaporopoje akabyemera, n'umugeni arindiriye ubukwe. Ariko kano kanya nagira nsabe umuntu atarabyemera yoba ari hagati yacu, ataremera Yesu, ataramwemerera, nukuvuga ngo ataramwakira nk'umwami n'umukiza, azi uno munsi ahinduke umugeni. Urahari? Duze ikiganza turabe abatarakira Yesu, abataremerera uwo mwami Yesu. Yo, amashi menshi, amashi menshi. Yesu aguhezagire cyane. Haguruka uze hano nshuti, haguruka, kaze ubyature, winjire mu bageni.
niyaza gutora abamwizeye na wewe ntazogusiga. Yesu abaha umugisha mwinshi. Amashi menshi kubw'aba bafiyanse ba Yesu. Abafiyanse ba Yesu. Ntugire ngo twihuse, twagerageje kukurindira, ntugire ngo twihuse. Mugize neza cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi. Ubu rero mugira mu byatuza akanwa yuko Yesu ari umwami, akongera akaba umukiza w'ubugingo bwanyu. Muzaba muhindutse abafiyanse ba Yesu. Ko mutanezerwa abafiyanse, mumwemerere munezerewe, ahandi hacagira ubwoba ati babyemeye batabyemeye. Mumwemerere munezerewe abafiyanse ba Yesu. Yesu ashimwe. Musubire mwaya majambo, muca muhinduka abafiyanse ba Yesu, bizoba biheze. Musubire mwaya majambo muvuge ngo mwami Yesu. N'abatwumva ku buhinga ngurukana bumenyi bo bakeneye kwakira Yesu, nabo nyene turabahaye kaze. Musubiranemo natwe aya majambo muvuge ngo mwami Yesu, wapfuye ku bwanje, washesha amaraso ku bwanje, niyo wankoye. None uyu munsi ndavyemeye kandi ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndiyemeje kugukurikira, nkunda ivyo ukunda nanka ivyo wanka. Mwami Yesu, niwaza gutora umugeni wawe, nanje nzobe ndimwo. Umbabarire ibyaha byose nagendeyemwo. Uhereye uyu munsi ndabihakanye kandi ndavyihanye, sinzobisubiramwo. Unyakire mbu wawe, unganze imisi yo kubaho kwanje. Urakoze mwami Yesu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo kuri uyu munsi. Amen. Amashi menshi. Mumfashe dusengere aba bageni ba Kristo. Data mu izina rya Yesu, aba bantu bakwemereye guhera uyu munsi ko bahindutse abafiyanse bawe. Aba bantu bakwakiriye ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kuri uno munsi ndabashize mu biganza byawe. Ubagirire neza mu izina rya Yesu, bahezagire ibyo bagendeyemwo byose. Amaraso ya Yesu abeze gose abatunganye, imbabazi zawe zibabeko. Uhereye uyu munsi bahindutse abageni bawe. Uhereye uyu munsi bakunde kuba mu nzu yawe. Uhereye uyu munsi bakunde gusenga, bakunde kuba habera bari mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye uyu munsi bimwe bahora bagenderamwo nibazobisubira ukundi, baha inkomezi zo kubihireka mu izina rya Yesu, kandi buzuza amahoro, ubuzuza umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Uzoza usanga bakinezerewe bahagaze neza muri wewe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Turabakeje bageni ba Yesu, turabakeje kubera muhindutse abageni ba Kristo, abafiyanse ba Kristo. Haleluya.